Haleluya. Ndasubiye kubaramutsa bene data, muri kumwe na Françoise Habonayo. Numva uyu munsi ngomba kubashingira intahe nkuko nari ndabivuze mu video ihejeje yuko uyu munsi ngomba kubaganirira ku vyerekeye ivy'urugo. Imana ishimwe. Ivy'urugo bene data, urugo rwashizweho n'Imana, kandi no kumurujamwo umuntu akwiye kubisaba Imana. Reka imbere yuko mvuga byinshi tubanze dusenge twiragize Imana. Urakoze mwami wacu Yesu, urakoze ko biduhimbaye kugira ngo tuganire kuri iki kintu cerekeye ingo. Ndi imbere yawe ndasabye ngo mfashe unshoboze, Mana yo mwijuru, untegekere ibyo kuvuga, na mwene data kuri bya bibazo vyiwe byose afise niyumva ace yumva ico inyishu umuhaye. Urakoze, niwe nsabye ngo ubane nanje kandi urongore mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo umuntu avuga iby'ingo womenga ngo ni umu expert muri ibyo bintu, ariko siko biri. Turashima Imana kuri bike Imana yatwigishije, nivyo bike dusangira namwe. Bisigaye tubarungika ku isoko naho ni kuri Yesu. Yesu nawe arabaha canke arabamenyesha ivyo umuntu atashoboye gushikako kumbure. Hamwe n'ibibazo mwene data ufise vy'urugo, wowe bishira imbere y'Imana, hanyuma muri byinshi byo kuganira nawe uraza kwitoreremwo inyishu yawe, kuko Yesu arakuzi. Yesu arazi ivyumviro vyawe, kandi Yesu arabona hahandi ufise ivyumviro bitagororotse, kumbure kubera ubwana canke kubera abo wabonye. Hari ibintu byinshi nyene Satani akunda gukoreramwo bigatuma umuntu atabona inzira. Reka rero tuje ku ntego, dusome ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo ca Zaburi 30, reka ndabe Zaburi 37. Zaburi 37 hariya ku murongo wa 4 haravuga ngo uhimbagwe n'Uhoraho nawe azoguha ibyo umutima wawe ugomba. Haleluya. Ngo uhimbagwe n'Uhoraho nawe azoguha ibyo umutima wawe ugomba. Imana ishimwe. Ibyo umutima wawe ugomba ni byinshi kandi ni byiza, ariko Uhoraho arabifise uko bingana kose. Yesu nashimwe. Rero mu by'urugo bene data nshuti zanje, murazi yuko kubaka urugo byashinzwe n'Imana. Ni Imana yashizeho ingo, kandi Imana yabishizeho kugira ngo abantu barondoke. Mu mugambi w'Imana hari kugira ngo hazobeho kurondoka, kandi kurondoka naho murabizi biva mu mugore n'umugabo. Umugabo wenyene ntiyorondoka, umugore wenyene ntiyorondoka. Nico gituma kugira ngo umugambi w'Imana ushitswe hakwiye umugore n'umugabo. Imana nihabwa icubahiro. Uko niko ijuru ryabitegetse, ntibyatuvuye ko twabisanze uko. Nico gituma rero umukobwa wese ahari canke umuhungu wese ahari, Imana imufitiye umugambi. Muri wa mugambi wo kurondoka rero, Imana imufitiye umugore wiwe niba ari umuhungu, Imana imufitiye umugabo wiwe niba ari umukobwa. Ariko none muri ibyo byose womenya wewe uwo mujanye ari uyuhe? Womenya wewe uwo mujanye ari uyuhe? Iyo mvuze ngo kujana, ni mbagombe kuvuga ugukwiriye canke ukunezereza, uwunezereza umutima wawe n'uyuhe. Hano nagerageje ngomba ngerageze kuza ndifashisha utuntu kugira ngo tubisobanukirwe. Hano
nk'uko mubona hano ndafise udukombe kandi utu dukombe ni tungahe? kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu. ko murusha kubona ntubibona neza ko ari dukombe, mugabo kamwe, tubiri, urumva rero uca tubona ko ari udukombe. Imana ishimwe. Utu twose ni udukombe tw'umugwi umwe. Hanyuma hariho ibindi, ibi nabyo urabona ni ibirahuri kandi urabibona ubwoko bwabyo. Imana ishimwe. Nagerageje no kurondera n'utundi duto duto tudafise tutangana n'ibi. Tuvuge urabibona nkaka na karahuri, mugabo ntikangana n'ibi bindi. Ni ubwoko bundi. Hanyuma hakabaho niki naco nyene. Niki naco ni igikombe ushiramwo icayi ukanywa. Niki ni igikombe. Hariho ubwoko bw'ibi. Kumbure ndabishira habona ubibone. Hariho ubwoko bw'ibi. Voilà. Urabibona ubwoko bw'ibi ni ibikombe vyiza. Byo mu bwoko bw'ibi. Hariho n'ibindi bikombe byo mu bwoko bundi busanzwe. Ubwoko bw'ibi, ibi tunywesha icayi. Byose ushaka kubikoresha. Rero byose byitwa ibikombe. Mwene data uri kurankurikira. Byose ushobora kubikoresha uko ushaka. Aha rero ibi byose ndabishizeho kubera iki? Ndabishizeho kugira ngo ndakwereke yuko niba ushaka umugabo, niba ushaka umugore wo kuvyarana nawe, wo kubana nawe mukagira urugo, bari uburyo bwinshi. Bose n'abagabo, bose n'abantu bariko bari uburyo bwinshi. Ubwo buryo bwinshi rero niko n'abagore nabo nyene kujya ubabona, ariko bari uburyo bwinshi. Igikorwa ni kimwe. Bose barashobora guteka, bose barashobora kuvuga neza, bose barashobora kwambara bakabegwa. Mbese bya bindi waziga muri umwe n'uyundi usanga arabifise kujya nyene. Ariko rero nagomba twongere turabe ninde ahwanye nawe, ninde wo mumenya gute? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uhimbagwe n'Uhoraho nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. Zaburi 37:4. Uhimbagwe n'Uhoraho nawe azoguha ivy'umutima wawe ushaka. Imana nishimwe. Ngire ko nshima Imana kuri wowe mwene data wamaze kubaka urugo rwawe. Imana yamaze guha umutima wawe ushaka. Umutima wawe ushaka waramubonye. Umutima wanje ushaka naramubonye. Ariko mbega byagenze gute? Ngo byagenze gute? Narasenze Imana. Hanyuma rero Imana kuko ari umugira neza iranyishura. Ariko imbere yo kunyishura nabanje kwirabira n'amaso yanje, nka kwa kundi nawe uzi kuraba ukavuga uti je nkunda umuhungu ameze gutya, umuhungu atera inkuru, umuhungu ari smart, umuhungu kwa kundi nyene nawe ubizi iby'umutima wawe ukunda. N'abagabo nuko nabo nyene bafise abagore, genre y'abagore bagomba. Ariko nagomba nkubarire ngo himbagwa n'Uhoraho nawe azoguha iby'umutima wawe ugomba. Burya nk'uko ibikombe byose nabiberetse, byose akazi kabyo ari kunywa icayi, ariko si bimwe.
naho byose bishaka kuba bimeze bikora igikorwa kimwe ariko si bimwe. Imana ishobora kugutorera umugabo wo mu bwoko nsipoze wo mu bwoko bw'ibi, canke Imana ikagutorera umugabo wo mu bwoko bw'ibi, canke umwami akagutorera umugabo wo mu bwoko ubu, canke akagutorera umugabo wo mu bwoko ubu, kuko byose arabifise n'ivyiwe. Imana nishimwe. Rero nimba Kristo Yesu wamubariye ti data ndasabye untorere uwo dukwiranye, nukuri Yesu arabikora. Yesu arabikora. Ariko kandi wewe niwavuga uti jewe ngomba umukobwa yize amashure, jewe ngomba wahejeje muri faculté iyi n'iyi n'iyi, jewe ngomba uwo mu bwoko aba mu muryango utunze canke mu bwoko bw'aba bantu, jewe ngomba Imana ntizogufata. Oya, Imana izokureka kuko bose abushaka irabafise. Abakobwa bize irabafise, abakobwa beza bakarangira bafise, abakobwa b'amataye meza irabafise, abakobwa batekereje nk'inuma irabafise, bose irabafise. Uvuga uti nshaka umuhungu atunze, afise ubwenge, ameze uku, nukuri ndakubwire kwa data nta na kimwe kibuze. Wewe mubarire gusa, ariko nagomba ndakubwire niyaguha uko nyene ubisavye, uriyumvira ko ariho uzoronka amahoro. Aha niho rero nagomba nganire na bene data, inshuti zanje. Birababaje kuko mu mashengero nta nyigisho z'abakobwa ziriyo, nta nyigisho z'abagore ziriyo, nta nyigisho z'abahungu ziriyo. Ariko Imana ishimwe kandi ko haje aho tuza turasoma tukumva intahe, tukamenya ibibera hariya inyuma, hariya mu rugo tutari tuzi, tutarajayo. Ico rero novuga ngo uhimbagwe n'Uhoraho nawe azoguha ivyo umutima wawe ushaka. Jewe narasenze Imana, ariko mbere yo gusenga jewe nari narakunze Yesu, turakundana pe. Ndumva ko rwose nta wundi muhungu ushaka, ntawe nshaka, ntawe ngomba. Ni ukuri numva Yesu anyuze. Hanyuma rero umuvyeyi wanje maze kumubwira nti mama jewe numva ntashaka kurongorwa, arambwira ati mwana mbega yemwe wagwaye, uragwaye? Ndakubwira noya nisingwaye. Ati none nibiki? Ngo ariko ga mwana nzopfa ntabonye umwana wawe. Namubwira nti ibyo si bigoye, umwana wanje azoza asa n'umwana wa naka, azoza asa n'umwana wa naka, niwabona umwana wa naka n'uwa naka n'uwanje ucumenya ko yosa n'uwo wabo nyene. Acarandeka none yongirana. Ariko ntaje imbere y'Imana ndavuga nti Imana ko ndagukunda, none ibi ndiko ndavuga wewe nawe uravyemeye? Uravyemeranije nanje? Hama rero Yesu yishura uko ashaka, aranyereka narongowe, anyereka kandi navyaye umwana. Ariko nja gutangarira Imana kubera iki imbwiye ko nzovyara umwana, kandi mu buryo buboneka uyu munsi mfise abana benshi cyane, ariko ico gihe yambariye ngo nzovyara umwana. Kumbe sinamenya imvugo y'Imana. Umwana, hari umwana w'umuhungu, hari umwana w'umukobwa. Rero Imana yashatse kunyereka ati uzovyara umwana. Jewe uko mumbona uku navyaye abahungu 7, 1 2 3 4, ndandabeke irimwo abahungu. Rero ndashimira Yesu, yarakoze. Yesu rega twebwe tugenda duca muri programa yayo, yayipanze kera twebwe tutaranabaho. Yayipanze ibyo uri kuraca mu uyu munsi, ntiwibaze ngo Imana ibishinze ubwo nyene. Ukiva mu nda ya nyoko hariho plan yose y'ingene bizogenda biragenda by'ubugingo by'ubuzima bwawe. Ndashimiye Imana rero. Imana imaze kumbwira ko nzorongorwa, nagize kuyibaza nzorongorwa nande. Mana yanje umugabo abanje azoba ameze ate? Nk'abandi bose abana b'abakobwa benshi umuntu aragira abantu akunda uko bameze.
narakunda cyane cyane, narakunda abantu b'Imana, narakunda abantu b'Imana. Mugabo urukundo nakunda abantu b'Imana sigo urukundo rwo kubaka urugo, oya, sigo urukundo rwo kubaka urugo. Kuko urukundo rw'Imana ruri ukwago, urukundo rw'urugo rukaba ukwago, ariko rwose rukitwa urukundo. Rero jewe sinari nzi gutandukanya ibyo bintu, numva nyine ari urukundo. Hanyuma abantu bose rero nkabakunda, abantu bose nkabakunda kweri. Wapfa kuba uri umuntu w'Imana, numva nyene umutima wanje gukunze cyane. Hanyuma nja kubaza Imana, kandi nanje ndashima Yesu yari yampaye kuba umukobwa w'igikundiro. N'ubu ndashaje ariko igikundiro cagifise. Yesu nashima. Nari umukobwa w'igikundiro, ndashima Imana. Rero bigaragara ko nari mfise abafiance benshi, canke abaza kunsaba ko twobana bari benshi. Yari liste ndende, nakana benshi. Rero bikaja binanira ingene nshobora guselektiona, ingene nshobora kuvuga nti uyu niwe ntoye. Byambereye ikibazo kinininya, kuko sinarinzi n'ingene nsenga, sinarinzi. Rero nagomba mvuge nti igihe usenze nabi, nukuri nababwiye data bose arabafise, kuko bose nabiwe. Ndasenga ni rero Mana urabibona, jewe ngo umuhungu yize afise niveau d'étude igera ngaha, kandi Mana ndagomba abakijijwe, akunda gusenga ikintu. Kandi rero Mana ndagomba abe ameze uku. Yesu we. Ndagufitinde ico gihe cose uko nabisaba uko, nukuri data yarabamba. Ntiwumva ico gihe cose namaze ntararonka umuntu wo tubakana nawe ukuri. Ariko muri iyo periode yose nariko nasenga, uko nsenga nabi niko Imana yampa ujanye nuko nasenze. Uko mpindura isengesho, Imana ikampa ujanye nuko nasenze. Nariko ndababwira nti kwa data nta kibuze, bose barahari. Abize barahari, abatunzi barahari, abatekereje barahari, abakubagana barahari, bose barahari. Ariko tumbereza isengesho. Jewe narajarajaye cane mu masengesho, kuko sinarinzi ingene nsenga. Narajarajaye cane mu masengesho, ariko Imana uko nasenga niko yampaye. Ndibuka igihe kimwe navuze nti rero Mana, je ndashaka umuntu yize amashuri, hanyuma umukozi w'Imana, hanyuma ameze ukuntu. Nanga kuvuga cane kuko gashobora kuca yiyumva kumbura akababara. Ariko uko nabivuga niko Imana yaca impa uwo muntu. Hanyuma Imana yamumpa, tukamarana nk'iminsi amezi angahe, umwaka muri fiançailles, cyangwa amezi angahe. Ngaca mbona yuko bidashoboka yuko twobana. Kandi atari uko yakoze ibyaha, kandi ko atari uko ari umuntu mubi, oya. Ariko ya comportement yiwe nabona, nkabona ntibikunda. Uko meze nuko ameze ntibyoshoboka. Bikwiye gusa ko yoba mwene data. Uyo ngaca ndamusezerera. Kubera iki? Kubera mbonye biko bidakunda. Kandi ariko twaguma dukundana rwa rukundo rw'abana b'Imana. Ishiza cyo mu bana b'Imana naho mukundana urumva nta byaha mukora. Oya, nta byaha muba mukora. Rero n'igihe mutandukanye nta kibi muba mwakoraniraniye ku buryo bw'uko mwoshavuranira mugacika abansi. Ubwo rero nkabona yuko bidashoboka. Nkongera agahindura isengesho. Rero Mana ndagusabye uzombe wa wundi Mana, wa wundi yisonzesha gatatu mwiyinga. Ujya aniwe ngomba ko tuzobana, kuko bizomfasha, tuzoguma turi mu masengesho, tuzoguma turi mu biki. Nababwiye Yesu aramufise. Yesu akanzanira umuntu nk'uwo nyene. Ndamuronse n'uyu nyene n'uyu. Tukajana
muri izo porogaramu y'urukundo rwacu, mu nyuma ngasanga none tuzoguma dusenga gusa hanyuma bigende gute, none ibindi nabyo by'ubuzima ubyumvira gute, bimeze gute, ngasanga ntibishoboka, gusenga gusa nibwo kubaka urugo. Nsanga nkaca nza ndahindura isengesho. Yesu adutabare. Ndashima Imana ibi byose yayinyigishije kugira ngo bikunde nsobanukirwe neza kubana n'umuntu mu rugo icyo ari cyo. Mu nyuma byose maze kubigenzura ndavuga nti none ibi bintu ko numva bigoye, none ga Yesu cenzoronka umuntu ameze gute. Nca ndahindura isengesho, nca ndavuga nti Mwami Yesu umviriza rero, wowe ni wewe uzi imbere n'inyuma hanje, wowe ni wewe uzi ibyo nkunda n'ibyo nanga, wowe ni wewe uzi ibyo wanteguriye muri kazoza yuko nzogukorera, ni wewe uzi kazoza kanje uko kameze. Kandi burya umuntu avuga ngo ariyizi ariko kenshi usanga utiyizi. Ndavuga nti rero Yesu ndakwinginze wewe untorere uwubona dukwiranye, Mwami umunzanire uwubona dukwiranye, ko bose niwe wabaremye, umunzanire. Imana ishimwe cyane. Imana ni Imana iragahoraho, iragahora isengwa n'uwo kwizigirwa. Yo Mana ndagushima. Hanyuma ndavuga kandi kantu nako nimba naragasenze nabi sinzi, ariko yakampaye ko nagasabye. Ndavuga nti Mana umve rero, ikindi kintu nshaka, uyu muntu aba ari umuntu d'abord dukwiranye. Ikindi cya kabiri ndabigusabye, jewe ngomba uwo tuzokundana mu buryo bwo kubana muri iyi si, mu buryo byo mu ijuru navyo ibyo ntibindaba, iyo ni dosiye yiwawe. Jewe ndagusabye wa wundi tuzobana mu buryo bwo kubana muri iyi si, twumvikane dukundane gutya, ariko mu byerekeye kote spirituelle yiwe ibyo sininjiramwo, kuko niwe umenya imitima y'abantu, niwe umenya ibikorwa by'abantu, ibyo niwe umenya izomujana mu ijuru n'ingene uzomujana mu muriro. Ibyo je ntumbarire, jewe ngomba uwo tuzobana muri iyi si mu buryo bwo kubana nk'umugore n'umugabo. Uko niko navyisabiye Imana. Hanyuma ndamushimira Yesu yarabinkoreye. Aha niho navuze nti niba nasenze nabi ntabyo nomenya, ariko yabimpaye ko nabisabye. Kumbure ngira ngo wowe ntiwobisenga nk'uko nabisabye, sindabizi uko wobivuga wewe, ariko jewe ndiko ndabivuga uko niko nabivuze, kandi data wa twese niko yabinkoreye, aragahora asenga. Hanyuma rero umunsi rero Imana yabinkorera, Imana niyo kwizigirwa ifise byose, nsanga uko twiyumvira Imana siko yiyumvira. Kwa kundi nariko nibaza ngo umuntu ameze uku, umuntu abaha, nsanga Yesu yarabyize ko, arabyiga ko, araraba ikintu noba nkeneye, araraba uko jewe meze nka Françoise, ingene meze, ibyo nkunda n'ibyo nanka, ibyo nzi n'ibyo ntazi, ibyo niyizi ko n'ibyo ntiyizi ko. Data arabyitegereza byose, arabiraba, acampa umuntu dukwiranye. Yesu nashimwe. Mukunzi wanje Yesu warakoze, wampaye umugabo mwiza. Ndabivuga aracahari, ntarapfa, ndabivuga naho yo byumva, ndabivuga. Ndamushimira Imana, Yesu Kristo abyumva ari mu ijuru, ndabimushimiye. Icyo ndabimushimiye Imana ni kubera iki? Nuko uko nabisabye niko data yabimpaye, kandi uko icyo nari ntinya yuko nohava ngwa mu minwe y'umugabo mubi, mu mugabo
w'igikoko, mu mugabo ibiki n'ibiki n'ibiki, nasanze Yesu yarabindinze aragahora asengwa. Yesu rero umunsi wo kunyishura nje kwijambo ku bwa bene data babinsavye, umunsi wo kunyishura Yesu yambwiye ikintu gikomeye cane. Yambwiye ati ngira ndakuzanire abantu batatu, muri abo bantu batatu uza gutoramwo uwo ushima, ariko jewe muri abo batatu nabizemwo nsanga bose nta ngorane bogira ku ruhande rwawe. Ariko kubera yuko ntagomba kukwempoza ngo he ngujya ntuzu havuga ngo nagutoreye naguhaye udashaka, ndabakuzaniye uratora mu ushaka. Sawa. Nateguye aka kantu kagashakoshi, murabona ko ari keza cane. Yesu yambwiye ati ndakuzaniye bantu batatu, dusipoze ko abo bantu batatu bari muri iyi shakoshi, no kuvuga ko bose bafise murakwiranye, utore mu ushaka muri abo batatu. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndavuga none abo bantu baza kuza gute da, biza kugenda biki? Yesu gabi. Rero Imana umunsi yabazana bansanze nari ibujumbura kwa mukuru wanje, niho nakunda gushikira kubera yuko nakorera ruguru. Hanyuma hageze guhembwa twahembegwa ibujumbura, hanyuma rero ngaca manuka ngashikira kwa mukuru wanje. Hanyuma rero nakunda kumanuka nka kuwa gatandatu kwa Mungu gasengera ibujumbura, kuwa mbere nkagenda muri banke, hanyuma rero ngaca nduga. Rero ico gihe nari namanutse rero ngiye gufata ngiye guhembwa, nca ndagwara, ngwaye mba oblige gusibirayo gatoyi. Muri uyo mwanya nasibiyeyo niho Imana yambwiye ati ngira ndakuzanire ba bantu batatu uza gutora mu ushaka, ariko bose nabaravye nsanga nta kibazo barimo. Ntisawa. Haleluya. Umva icida cyo gusenga. Imana igutorere nibibona ko ari muraba, canke nibibona ko ari mu bwoko bw'aba canke nibibona yuko ari muraba. Yesu vyose arabizi, ariko nsanga Yesu yantoreye, yabegeranije, yakuye hajya nakuye ashira ate ni mu bwoko bw'aba. Yesu rakoze. Haleluya. Imana nishimwe. Bene data bakunzi, Yesu wacu arakomeye. Baca baraza rero bansanga kwa mukuru wanje, uti baje gute? Kwa mukuru wanje urumva ko ariho narindi. Hanyuma rero uwo munsi dimanche sinari nagiye gusenga, urumva ko nari naciye ngwara. Rero abantu bene data bamwe bamenya ko namanutse, bagomba kuza rero kunsohoza. Ndambona baraje bavuye gusenga, hanyuma rero bakansanga muri saro. Nukuri Yesu yari yarampaye ikiganza ciza, kandi ikintu nakora jewe nta yandi majambo nari mfise gushengera nta Yesu, nari mfise kuririmba, nari mfise gusenga, nari mfise gusangira abantu ijambo ry'Imana. Rero aho narinda abantu baprofita kumva Yesu, kuko Yesu ico gihe yari munini muri jewe, yari munini imwanya wose nabafise amajambo yo kuvuga ya Yesu. Haleluya. Hama rero baca baraza baba muri saro nkaho umenga ntigikwane cabaye, bavuye ku rusengero, bamwe bashitse inyuma y'iminota ngaho abandi baraje. Donc inzu iruzura abantu muhira aho kwa mukuru wanje. Hama rero twasenze, twasumye ijambo ry'Imana, twaramukanije, hagera ko bataha. Hageze ko bataha rero niho umwe yambarira ngo Françoise ngo ngomba kugenda, ngo none ngo ndagusavye ngo dusezerane. Ni sawa. Camitana intebe ndayitwara hanze muri gazo, intebe zibiri yanje n'iyindi, uwagaca mbarira ikimuzanye
yuko yari ashaka ko gupoza kandidature nyene nanje ku mutima nti Yesu urakoze wambariye batatu none bari hehe wambere ndamubonye hama rero ngaca ndamubwira nti okay ntireka tuzosenga Imana nzoguha inyishu hanyuma bakagenda agaca agenda muri saro gusezera abandi nkiri hahandi nyene ngomba kumuherekeza ubundi agatiyo ati François ati reka nanje ndagusezere ati kuko nanje ngomba kugenda agaca aza akicara hahandi wa wundi yari yicaye bene data akavuga rya jambo nyene kandi ntibanziye rimwe kandi ntibavuye hamwe akavuga rya jambo nyene akabaragiye aho uwundi wa gatatu nawe avuga uko nyene ati François nanje ngomba kugusezera ngomba kugenda batatu mukuru wanje ndibuka ingene yambwiye ati ati rega ati womengo uri padiri ariko ariregesha batatu bene data siniko ngaha ngo nshikuze ndiko numvuga mpagaze ngaha mvuga Imana ingene Imana ikora hanyuma rero bose ndababwira uko umwe wese nkamubwira uko hama bica birahera hanyuma ndasenga Imana nkuko Imana yambwiye ndasenga Imana rero kugira ngo no muri ibyo naho Imana yabambinzaniye nanje byasaba ko ngira shwa nziza nagomba ndababwire ngo mwisi nta mumarayika ahari oya nta mumarayika ahari nawe urabibona nta mumarayika ahari nawe ubwawe nturi umumarayika ariko amakosa ugira ni amakosa supportable umuntu yoshobora kwihanganira nico gituma ubona ukiri mu rugo nico gituma ubona mukibana n'uriya nuko akwihanganira nawe ukamwihanganira hari amakosa menshi mu rugo ariko iyo mudashoboye kuyihanganira urumva nyene ni bya bindi urugo rurasambuka rero ndashimiye Kristo Yesu acampa gutora neza kandi ico yampaye gutoramwo neza n'ubu ndakishimira cane yambwiye amajambo meza kandi akomeye cane ariko kandi mu buzima nagenda bibona Imana nihabwe icubahiro hanyuma rero igihe kigeze muri babandi batatu ndatoramwo uwo nshaka no turacari kumwe Yesu nashimwe kandi abo bandi babiri nabo nyene n'ubu n'abagenzi barahari turatelefonana tugasangira ijambo ry'Imana ko n'abana beza nabo rero Yesu nuwo kwizigirwa aragahora asengwa nawe nshuti yanje umve mubarire jewe ico no gusaba tumbereze isengesho kuko niwasenga nabi Yesu azoguha hariho abantu bavuze ngo Mana ngo jewe rero ngo ngomba ngo umukozi wawe Mana ngo ndagomba umupasiteri Ote wari ntimuzi ico musenze gusaba umupasiteri gusaba murongo umugabo w'umupasiteri ni vyiza ariko umupasiteri none se ko ari umuntu wa bose uzomuronka wenyene sangapi agira araza muhira uzawumva bamutelefona imitwaro idavanako ariko kandi nico yiyemeje agira araza muhira aje muri sieste nguyo dodo abantu baraje ivyo uzobishobora rero hari ibintu umuntu yikwegera mugabo ukavyikwegera utazi ko bishaka kubera intambamyi mu rugo hanyuma ariko abapasiteri ni beza n'abakozi b'Imana ariko hanini usanga biragora kugera ishengero no kugera urugo hanini uca usanga bashira ingufu nyinshi cyane mu isengero kandi nibyo kuko isengero niyo ifise n'abantu benshi ariko ugasanga hahandi mu rugo umugore n'abana bamubuze kandi bamushaka none ivyo uwo vyihanganira umugore nizo n'intambara mu zindi z'abantu bafise abagore b'abakozi b'Imana kandi si nibyo gusa ushaka uri umugabo ukagira umugore w'umukozi w'Imana nabyo nyene bigaruka hahandi wa mukozi w'Imana w'umugore azokwamba ariko ariruka mu bikwane hariya yiruka hehe mwijoro barahamagara mwijoro bagirane none wa mugabo we azomubona sangapi tube dusenga Imana Yesu aduha ubwenge
Yesu aduhe gukora neza ibyo yadushizemo. Ariko icyo nshimira Yesu rero, kwa gusenga Imana ukavuga uti Imana ntorera ninde dukwiranye, Yesu aba yabyize ko ibyo byose. Ndashimira Imana data wa twese, nanjye igihe yanyishura nasanze Yesu yarabyize ko. Haleluya. Sinari nzi ko Yesu azontuma mu buryo butangaje, kandi iyo atampa uwo mugabo sinibaza ko ari uwundi muntu yari kubyemera. Narabashingiye ntaye ngenda nagiye Imana intumye ku mupatiri w'Igitega. Kijya gihe nari ifise uruyoya rutaratangura kunywa amata, kandi kijya gihe hari mu gihe c'intambara. Barira uwo mugabo yokwemera ko umugore we afata ngo aduze mu masasu afise uruyoya, ninde atari umwami Imana yakoze. Mugabo wanje Yesu aguhezagireyo, ndagusengera Imana umwami Imana guha umugisha. Ariko umugabo yarambwiye ati hehehe ntunteranye n'iyo Mana, mahera y'itike ngaya, uruyoya n'urusige, ntaco ruzoba gushika uzogaruke. Kandi niko byabaye. Naraye umwana sinzi ko yarararira n'ibyo ari byo, ariko namusanze akomeye n'ubu n'umugabo. Yesu nahabwa icubahiro. Hari igihe ushaka kwibaza mbega yemwe naka babanye gute, bajana gute, ariko Yesu yarabikoze, aba yarabikoze nyene. Ndi ngaha nshimira Imana kubwo mutware wanje. Nukuri Kristo Yesu yarakoze. Urumva narashobora kuba ndi ngaho ndi mu gihugu c'amahanga, Imana ikantuma ati genda hariya twara ubutumwa ubu, atitayeho ati ibi bintu biragenda gute. Ariko akavuga ati nta ngorane, cenda guha itike y'indege genda. Nukuri Yesu amuhezagire, akamfasha akanyorohereza, nkagenda nkagaruka amahoro, kandi ibikorwa bikagenda neza. Rero ngomba nongere mvuge, iyo Yesu yagutoranije akagutoraniriza ibikugirira ikima canke ibyo mukwiranye, ni ukuvuga ngo suko hataba hariho ingorane canke ibindi vyago canke ibiki. Oya, mw'isi ibyago biraza. Hari ugupfusha, hari ukubura akazi, hari ubukene, hari ubutunzi. Ibyo byose ntibibura. Ariko iyo wasenze Imana, umva ijambo ry'Imana. Zaburi 37:19 haravuga ngo ntibazokwicwa n'isoni mu gihe c'ivyago, mu minsi ya kigoyi bazohazwa. Ngo ntibazokwicwa n'isoni mu gihe c'ivyago, bisobanurwa ngo ivyago bishobora kuza, ariko naho biza uko kuntu nyene bimeze, data arahaba, Imana ishimwe. Data arahaba agatabara, akagira neza, akagukingira. Nuko bimeze ngo mu minsi ya kigoyi bazohazwa. Nukuvuga iki? Inzara ishobora gutera, ariko Yesu aba ahari kugira ngo atabara abantu biwe. Imana nihabwa icubahiro. Rero naho uba uri kumwe n'uyo Imana yaguhaye, kuko n'umuntu ntabwo ari umumarayika, kandi nawe uri umuntu nturi umumarayika. Hari igihe bishika ntimwemete hamwe ku kintu kanaka. Umwe akavuga gutya nawe ukabona toya ikintu mbona bica kugenda gutyo, ubundi atekayeka. Donc hakabaho kutumvikana ku kintu. Ariko kubera yuko ari umwami yaguhaye, kandi aca aha umwe guseda, umwe agaca bugufi. Ashobora kuba ari umugore aciye bugufi, cyangwa ashobora kuba ari umugabo aca bugufi, kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko uko biri kose hari ukuntu bikoreka. Kuko Yesu uyu yaguhaye yari yamwize ko aramuraba, sikazi wasenze. Ibisigaye wasenze nabi rero urya amatunda y'ibyo wateye. Niba wivuga uti jewe rero ngomba umuntu yize amashuri menshi, afise amafaranga, uyo tuzokwama tugendera mu miduga, tuzokwama tumeze gutya, tuzokwama warabisenze nivyo, kandi Yesu arabifise, yarabiguhaye. Ariko aho ngenaho
ingorane zigusanga muri ivyo, zigusanga muri ivyo uzobironka, ariko ingorane zije ivyo ntibizoshobora kukubera umutaka wo kugamamwo, wapi, ahubwo bizokubera ingorane. Ndiko ndabwira abantu musenge neza. Umubano mwiza ntuva mu byo batunze, umubano mwiza ntuva kuberwa ntibiva mu byo wambaye, eka umubiri mwiza ntuva ku byo wariye, oya. Data wo mwijuru yaba byaruko ba Daniyeli ntibari kuba beza gusumba bari abantu bariye ibyo kurya binoboye ibyo mwami. Hariho ibanga ryo mu Mana, hariho ibanga Yesu yifitiye wenyene atarisangira n'uwundi muntu. Ubwiza buva ku Mana Data wa twese. Ego twebwe twige kubaha Imana, twige gusenga Imana, twige kurondera mu nyonga h'Imana. Ureke kuraba mu biboneka by'amaso. Uriya mugore w'akaranga ushaka ni vyiza, muzoja mu manza yambaye neza, uryoherwe kubona ari umugore wawe tusa, ariko nihagera ibyago biteye, abahungu batanguye kumwuzura ko nk'isazi, uzorara udasinziriye ngo wamubonye ngo yaramukanije n'umuntu, uzorara udasinziriye ngo wasanze mu telefone yiwe umuntu yamuramukije. None ivyo uzobikizwa nande ko mwisi ariho vyuzuye? Umve nkubarire, senga, usenge Yesu agufashe, aguronderere ubujanye n'umutima wawe, wa wundi atazogutera ingorane, wa wundi mwemeta hamwe mu buryo bwose, kandi Yesu arabifise. Rero umwami Imana abahezagire. Kumbure mvuze byinshi, ariko nihaba hari ibibazo kumbure nzobibona muri commentaire, arico no subira ko eclaircisa kumbure canke nkavuga ko neza, karibu tuzosubira tuganire. Ariko ndariko nabwira abasore n'inkumi nti senga Imana. Mu rugo ntabwo ari paradiso, ariko mu rugo naho ingenzi zibiri, umugore n'umugabo bagendana, bakagendana gushika urupfu rubatandukanije, urupfu rubatandukanije canke Yesu akaza. Aho hantu ushobora kuhahurira n'ingorane nyinshi zazindi utayobewe, ariko kandi niba Yesu waramuhamagaye mu kuza mu rugo rwawe, humura arahari. Satani ntakumvishe yuko kabaye, oya, ujya wahamagaye niwe n'ubu arahari. Gusa senga Imana uti Mana, muri iri geragezwa rimeze gutya ndahagende gute, aha hantu ndahajabuke gute, Yesu mpa inkomezi zo kugira ngo ngendere muri aha hantu. Nukuri Yesu arabishoboye, kujya wamuhamagaye mu ntango n'ubu niwe muri kumwe. Satani ntakubwiye ngo yaye uyu si we, ngo nasenze nabi, ngo nagize gute. Uko biri kose Kristo wahamagaye n'ubu arahari, kandi arahari ngo agufashe muri urwo rugendo watoye rwo mu rugo. Imana ibaha umugisha, amen. Data ndagushimiye, nariko nshima ukugira neza kwawe, nariko nshima ineza yawe, habwa icubahiro kuko usumba byose. None rero Mana ndasabye ngo ubane na bene data bankurikiranye, iyi video ibagirire ikimazi, yigishe babandi ubona ko bakwiye kwigishwa nyene, kandi babandi nabo bacitse intege basubizwemo intege, uzobukoze. Mbishimiye kuko uvyumvise Kristo, mu izina ryawe ryera, amen. Iyi telefone ni +46 768 0065 46, kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe, amen.